Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuha ikaze nshuti mukunzi wacu wowe bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatanu igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka ni 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ndaguhaye ikaze nanakwifuriza kubandanya uragira umunsi mwiza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igihugu c'Ubuganda, igihugu ca Kenya, igihugu ca Tanzania, mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibatohoreza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi, hama ikayabashikiriza yose uko yakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo, mu buryo butosoye kandi butomoye. Ico utegerezwa gusa nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama nyene ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Inyuma y'indwi umuryango wiwe ucumukuye Premier Class Uwimana yashinguwe umunsi w'ejo wahera. Ingabo z'Uburundi zirabandanya guhitanwa n'intambara za M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku wa kane uheze igenekerezo rya 23 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2023, intambara zarahitanye umusirikare Premier Class Uwimana zirakomeretsa abandi basirikare b'u Burundi tutamenye neza ibitigiri. Ku wa gatandatu ku mugoroba indege izanye ikiziga ca Clovis Uwimana yarihenze aho yururukira ku kibuga c'indege ca Bujumbura, hama ishikira ahasanzwe haja indege zisanzwe. Ivyatumye abari ngaho bose babona ikiziga c'uyu musirikare n'abandi batandatu baje bakomeretse cane. Umuryango wa Clovis Uwimana waracumukuye. Umuryango wiwe wamenye hakiri kare amakuru y'uwabo yaguye ku rugamba muri Kongo. Ntibatevye kubaza mu gisirikare c'u Burundi amakuru y'umuhisi ariko barayabima. Ku wa mbere bamwe mu muryango barishikiye mw'ikambi ibiziga vy'abasirikare baguye muri Kongo bishikiramwo. Umukuru w'ikambi ico yakoze yaratutse abagiye gusaba ko bobona ikiziga c'uwabo, arabarahira ko atakiriyo. Amakuru dukura ku biro bikuru vy'igisirikare akaba avuga ko uyu muryango wahishikiye naho nyene ntivyoroha bakaguma bawutererana. Hirya y'ejo ku wa kabiri inyuma y'umutaga niho biciye mu ntumwa nyinshi zikomeye vyahavuye bikunda ko umuryango wa Clovis Uwimana wemererwa kuzoshingura uwabo, ariko naho nyene bababwira ko bazobona ikiziga bagiye kugishingura. Ivyo vyose bikorwa mu ntumbero yo kunyegeza ko abasoda bacu bariko baragwa mu ntambara abarundi batazi. Clovis Uwimana womenya ko agiye akiri muto. Premier Class Clovis Uwimana yavutse mu mwaka w'1998 ku mutumba wa Kibezi, komine Mugamba, mu ntara ya Bururi. Yinjiye mu gisirikare c'u Burundi mu mwaka w'2020. Yari afise matricule 8716 HR 3 aho muri Kongo yari muri 4e bataillon Tafoke. Nk'uko twaheruka kubibaha, intambara ya M23 muri Kongo iriko ihitana abasirikare b'u Burundi bakiri bato cane batari bwaronke amahirwe yo kurungikwa muri Somalia. Baja muri Kongo bizera ko bazovayo baja muri Somalia canke Centre Africa. Uwundi murwi ubangamiwe n'abasirikare b'ipete rya Caporal Chef basigaje imyaka mike ngo bakukuruke. Uwundi musirikare tumaze kumenya ko yaguye ku rugamba ubu vuba ni Caporal Chef Desire Ndayishimiye. We yavutse mu mwaka w'1982 ku mutumba wa Mburi muri komine Gisagara mu ntara ya Cankuzo. Uyu yari yinjiye mu gisirikare mu mwaka w'1999. Yari afise matricule 5126 HR 1-5-5. Yaguye ku rugamba muri Kongo kw'igenekerezo rya 18 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2023, ari muri 6e bataillon Tafoke. Imyidogo ni myinshi mu basirikare no mu miryango yabo.
Abasirikare barabandanya kwidogera iyi ntambara bajanywemwo badatahura, barabandanya kuvuga umubabaro bafise wo kubona bamburwa iteka ry'umusirikare w'u Burundi, bakambikwa umwambaro n'ibendera rya Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, no kubona badasigurirwa iyo ntambara barimwo bakagwana n'uwo batumva ico bapfa. Abasirikare bavuga ko badatinya kugwana canke gupfira ku rugamba, ariko bashaka gutahura ico bagwanira. Barababazwa no kumva bagurishwa amafaranga y'ikirenga agahabwa abatwara igihugu ntahabwe abariko barayapfira. Baridoga kubona bakurwa mu Burundi igikubikubi badategujwe. Barababazwa no kumva ingene imiryango yabo ifatwa nabi iyo baguye ku rugamba. Abana babo bakaba batazomenya ico bapfiriye. Barababazwa n'ingene bagenzi babo bapfunzwe kubera bubahutse kubaza ibibazo. Ni benshi bavuga ko hako baja gupfira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazopfuma baheba igisirikare. Imiryango yabuze ni myinshi ikiri mu gahinda kubera itigeze ironka ibiziga vy'ababo. Imiryango myinshi ironka ubutumwa buvuye muri komine ko uwabo atakiriho, ariko nta nsiguro ihabwa. Hari imiryango myinshi kandi ikidutabaza idusaba ko twoyibariza amakuru y'ababo. Umuryango wa Premier Classe Desire Sindayihebura waraje i Bujumbura uzi kuje gushingura uwabo, usubizwa inyuma utabonye ikiziga. Ukwezi kugira guhere hatagakuru. Umuryango wa Caporal Chef Christophe Manirambona umaze ukwezi ukirindiriye ko bawuha amakuru y'uwabo. Hari n'imiryango ironka ubutumwa buvuye mu gisirikare ko uwabo atakiriho, ariko bagasanga sivyo. Ivyo navyo biva ku kuba abasoda bagenda muri Kongo bambuwe. Ibibaranga vyose. Uwupfiriyeyo bikaca bigorana kumenya uwo ari we. Imiryango y'abasirikare bafashwe mpiri n'umuhari M23 nayo irahagaritse umutima kubona atakiriko kirakorwa co kubarekuza. Aho ni mu gihe n'abasoda bamaze kwerekanwa ko bafashwe mu gisoda bandika ko batazwi irengero. Hute Trahison. Aho bukera tuzobasangiza umwihwezo w'intwazangabo yo ku rwego rwo hejuru mu Burundi yemeza ko ibiriko birabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku basirikare b'u Burundi ari Hute Trahison y'umukuru w'igihugu be n'abarongoye igisirikare. Hute Trahison ni ukuvuga ubuhemu budasanzwe. Iyi ntwazangabo iratinya ko intambara ya Kongo izosiga ingaruka zikomeye ku gisoda c'u Burundi. Turahojeje umuryango wa Premier Classe Clovis Uwimana, imiryango yose yaburiye ababo mu ntambara ya M23 muri Kongo. Turipfurije gukira abasirikare bakomeretse. Turifatanije n'imiryango y'abasirikare itazi ko ababo bakiriho. Ino nkuru nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe kuri Facebook. Nayo mu yandi makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko inakivare mu ikambi yahaye indaro impunzi mu gihugu c'u Buganda, amazu arenga 50 yasituwe n'ikivura c'isegenya. Hariko haragwa imvura nyinshi cane muri iyi minsi mu gace ka Afurika y'ubuseruko kubera ibihe vy'ikirere vyitwa El Nino, bikaba vyaratumye hagwa ikivura cinshi mu Buganda. Agace k'ihembe rya Afurika ntikari bwiruhutse uruzuba ruherutse kuhakubita, none ubu naho hadutse ikivura cinshi kubera ihindagurika ry'ikirere ryiswe El Nino, na cane cane mu bihugu vya Kenya, Somalia na Ethiopia. Ikambi ya Nakivale isanzwe yubatswe mu buryo budashemeye, ikaba yaramerewe nabi kubera ico kivura, hasambuka amazu menshi. Uruzi Nakivale ruri impande y'ikambi rwaruzuye ruca rushwara ikambi. Abantu barenga 100 bata uburaro bwabo basaba indaro bagenzi babo batatewe n'amazi. Tugeze ku mazu 50 n'utuzu twa surwumwe 100 vyasambutse. Hari n'izindi zigira zisiduke. Turatabaje batugarukire ko byihuse kuko abantu benshi batagira aho bakika umusaya. Ivyo nibivugwa n'abarongoye abandi. Uruhande rwakariwe kurusha ni ikirwati ca Kashojwa B. Ico gice kirimwo abantu benshi, nta muvo utwara amazi gifise. Icibagiwe co ni umuserege. Bikaba bituma hakorwa ko abantu benshi nk'uko bivugwa n'impunzi. Ikambi ya Nakivale isanzwe yubatse mu kajagari. Ikambi ya Nakivale isanzwe yubatse mu kajagari birayikorako.
bafise ubwoba ko bazorwara kolera canke malariya hatavuzwe inzara kubera ko iyo mvura yatwaye imirima canke ibindi bifungurwa vyari muri ayo mazu yasambutse. Mw'ikambi ya Nakivale, HCR n'ayandi mashirahamwe ntibacubakira amazu impunzi kubera ko ubu impunzi zibana n'ababakiriye. Ubudasa bwonyene buhari nuko bo baba iwabo bagashobora kwibeshaho no kwiyubakira inzu. Mugabo twebwe nta na kimwe dufise two kwubaka inzu gute? Ivyo n'ibivugwa n'impunzi zitabaza zivuga ko ivyo bintu ari isibe. Nakivale womenya ko irimwo impunzi zirenga ibihumbi 140, abarundi bakaba barenga ibihumbi 33. Ngaha akaba ariho nsoreje amakuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza biba biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico ndakwipfurije ni ukugira umunsi mwiza. Womanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe bivanye na YouTube ukoresha. Urafyondako hama uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza, hama nyene bikagushikako mu ba mbere kandi ku gihe. Ugire umunsi mwiza.